Uburundi burerekanye yuko bufise kazoza ari igihugu cy'umwizero. Uburundi burerekanye inkomezi zabwo aho zihagaze. Mu byo twamye duharanira na mahoro, iterambere ku buryo umurundi wese atunganirwa mu vyiwe no mu biwe. None imbonera kurejeje kutwereka yuko ku kibazo c'amahoro carakemutse. Ikibazo c'amahoro. Uburundi tuzobuhagararira bube koko igihugu kitavogerwa. Iki gihugu c'Uburundi kuva kera na rindi camye ari igihugu umugabo wese yari intwara muheto. Umugabo wese yari ingabo y'igihugu. None turabonye ko dufise uruvyaro rushasha. Mu migambi tugiye gukomeza kugira ngo amahoro akomere mu Burundi, tuzokora ibishoboka vyose umugabo wese ari muri iki gihugu abameze nk'umusirikare. Tugira dukora ibishoboka vyose kutugaruke ku muzi. Umukenyarugamba yumve ko nawe nyene ari umukenyarugamba ari ku rugamba kandi abishoboye. Bajeje kuvyerekana mu mbonera kure. Amahoro tuyahagararire, nihagire numwe azoshobora kutwononera ngo dusubize intambwe inyuma. Umwe wese ahari ku metero agume ahacungereye. Hanyuma rero duce duhangana n'ikibazo c'iterambere. Turi bamvuye kure. Uburundi twahejeje kugira umushinge, ubu rero tugira tuduze impome twubake amagorofa. Tugira twubake Uburundi kuko umutahe twaramaze kuwubona turawufise. Kuva uno munsi tumenye ko turi ku rugamba, urugamba rurwanya ubukene. Ntihagire usubira kwidogera ubukene, ahubwo kubona rero hariho ivyo rutarashikako, niba kwe turose cyo kugira urugamba. None wogwana udafise uwo mugwana. Ntihagire widodombera ubukene urabutera kandi tukabutsinda, turamaze kubibona. Nabonye yuko ubumunwa urafise icyo ufungura mu Burundi, no mu pfuko nabonye ko watanguye kubogaboga. Dukomereze aho nyene kugira ngo ntihagire intambwe yo gusubira inyuma itubana. Akaraka ko gukengurukira abarundi bose iyo bava bakagera, kubona bose baragize umutima wuko tubona kumwe iyo tuja. Baraye bavyerekanye mu matora aho twese twahundaye kuri programme imwe, tukaja kubigabo n'imigambi imwe. Abarundi bose ndabakengurukiye, baba bari mu migambwe n'abatari mu migambwe bose, kuko barerekanye yuko ubu abarundi tuvuga rumwe. Igihugu cyasubije hamwe. Ubu ibibazo twari dufise by'ubwoko twabonye ko twabitsinze. Ni intsinzi ikomeye. Ibibazo twari duhanganye navyo kuva mu 2005 twabonye yuko twamaze kubinesha. Ubu rero duhaguruke twese dufise umutima nk'uw'inkona. Duhaguruke dufise umutima nk'uw'inkona. Inkona icambere nuko nimbonera kure. Inkona ibona kure ikagira imbono kazoza, hanyuma ikaguma kuri iyo mbono ntawitesha umurongo. Natwe rero abagumyabanga ku murongo turiko, ntagiye numwe azodusamaza ngo aduteshe yangumba. Inkona ntigendana n'imbundege. Inkona iraguruka gusiga abandi, irabenurira. Abagumyabanga mwese muve hasi, twenurire ibinebwe byose iyo biva, ku buryo bizosigara biradukurikira. Ntituze rero turicarana n'imbundege abantu ataco bamaze bama ku marigara. Inkona ibonye ikibazo nihirihiriwe. Inkona
ihangana n'ibihuhusi kugira ibirengere. Ibyo mubona rero bimeze nk'ibihuhusi umenga n'ingorane, menya yuko rero ariho twebwe tugiye gukora, kuko inkona ihangana n'ibihuhusi byose. Ikintu mubona ngo ni ingorane, menya yuko ari ibakwe turarose ikiraka. Iyo ubonye ingorane, inkona nticudika n'ibihuna, inkona icudika n'abo bavuga kumwe bose babona imbona kazoza, kuko nabwiye ko itigera iva ku ntumbero yayo. Ntimuze rero mwigire mucudika n'abashaka kubacurika, bashaka yuko umuvuduko turi kusubira inyuma, ahubwo mubakwege ukuboko. Inkona iriyubura, inkona iyo ibonye ivyifise ataco bikimaze iravyikurako. Natwe harageze yuko rero ibintu byari byatubereye ingorane tuvyikurako. Abari baramenyereye kurya badakoze vyikureko. Abantu bose bumve yuko dutegereza kubeshwaho no gukora, uwo ari we wese agakora. Inkona iyo yumvise ishaje irikurako amababa, ikikurako n'urya munwa iyo tagishoboye gukora, hanyuma ikinagura. Natwe CNDD-FDD reka yuko ishobora kwinagura. Dufise imbonerakure, dufise ibiswi vy'inkona, tubandanirizaho. Imbonerakure nazo mwe muritegura yuko muzosubiraho twari turi, ibiswi vy'inkona bibasubirire navyo bivyara ibindi biswi vy'inkona, kugira ngo tuze duce wa mugani udahera. CNDD-FDD itegerezwa gushikana Uburundi aho bose bazovuga ko ari igitangaza. Ntimutinye ngo hariho aho mubona ingorane. Inkona kugira ngo ishobore gushikira imbona kazoza yayo, itegerezwa kuva mu cari ikaraba, igakora, ikava mu binyana. Namwe rero ntimutinye kuruha. Inkona ntirya icitiyiciye, inkona kandi ntirya ibore. Inkona yama iri kwirya imfungurwa shasha. Nico gituma kizira ko twicara dutegereza kuguma turiko turazana bishasha kugira ngo natwe tugumane ubwo bukomezi. Twese rero tuve ngaha tuzi yuko turi inkona, tugende nk'inkona, dutambuke nk'inkona, dukore nk'inkona, twiyumvire nk'inkona. Abarundi bose baze babone yuko umugambwe CNDD-FDD wababereye kirumara, bamwe bose baze bawigine. None rero tuve ngaha dufashe indi ngingo, tuve ngaha tuzi yuko mu myaka 5 ikurikira tuzoba turi mu isabukuru y'imyaka 25. Imyaka 25 turazi icarico umuntu abageze mu bigero. Muri iyo myaka 5 dukora ibishoboka byose, ntihagire umwe muri twebwe mu bagumyabanga atazoba afise umuriyoni ku mupfuko, uwo ari we wese. Kandi bizoshoboka, twarabibonye ko bishoboka. Tuje ku kivi rero twese tugize urunani. Ubu mu Burundi nta mukeba kihari, twese turi bamwe. Abarundi twese tugira urunani rugana ku iterambere rirama, kuko birashoboka. Umutahe narabwiye ko tuwufise. Turafise igihugu ciza kibereye uburimyi, turafise ubutare, turafise abarundi b'inkerebutsi, abarundi baciye ubwenge. Uwo mutahe urakwiye kugira ngo igihugu cacu gishobore gutera imbere. None rero mwese abarundi, ndabipfurije umunsi mukuru mwiza, umunsi mukuru utwereka neza yuko gutera imbere bishoboka, umunsi mukuru twabonye yuko abarundi twamaze guhindura ingendo. Aho muri hose rero muzogira umunsi mukuru mwese mukanyamuneza, muzi yuko aho bukera tuja ku kivi. Imana ibahezagire. Akiyabanga mure nasa ni mukomere, dufise intwari ku rugamba